nshuti bakunze mukwikira imbonesha kure y'u Burundi kaze muri kino kiganiro cacu no munsi aho tuza kuba turi kumwe n'umutumire aje kutubwira ibijanye n'ingene twomenya kwiteza imbere na cane tubicishije mu guhamagara ingenzi zikazana mu gihugu cacu Burundi, mu guhamagara abanyamitahe bakaza gukorera hano mu gihugu c'u Burundi, eka no mu bijanye n'imibereho no kwiyungunganya mu migambi y'iterambere. Suwundi n'umushingantahe Jean-Marie Ntahonkiriye avuye mu gihugu ca Australia, asanzwe ari n'umuvugizi w'ishirahamwe rero ryabinonosoye cane cane rivyitaho ari ryo Burundi ni mu rurimi rw'icongereza, ariko ndagerageza kubibabwira mu Kirundi, ingo urabe Uburundi, Burundi, ingo urabe Uburundi. N'umuvugizi w'iryo shirahamwe ari ryo asanzwe afashe mu mugongo. Mushingantahe Jean-Marie Ntahonkiriye, kaze muri studio za televiziyo y'Uburundi. Murakoze. Ndabaramukije. Naje ndabaramukije. Twomenya Ntahonkiriye Jean-Marie ninde, yavukiye he, mu ntara yahe? Nkuko bivuze nitwa Jean-Marie Ntahonkiriye, nkaba nsigwa n'umuhisi Ntahonkiriye Gabriel, batazira Mukama. Turuka ku mutumba witwa Ijenda, mu ntara ya Gitega, muri komine ya Bugendana. Ntahonkiriye amaze gushika ku isi, abavyeyi be baramushikanye ku ntebe y'ishure. Mwotubwira aho mwatanguriye ishure, hari mu ntara ya Gitega canke mwayize mu yindi ntara? Oya, amashuri y'intango nayize aho nyene mu ntara ya Gitega mu ishuri ryitwa Kirimbi. Ego. Hanyuma mvuye ngaho mu mashuri yisumbuye gatoyi nagiye kuri ishuri ry'imyuga ryo mu Kamenge ariryo bita ETS Kamenge. Ndahagira ivyo bita ngo ni cycle A3, igice ca mbere. Ego. Murambabarira. Ni bon, bandanye. Donc amashuri ego mwatanguriye muri Igitega muca muraza kwiga aho nyene? Amashuri rero yisumbuye mpejeje amashuri matoyi nayagize mu ishuri ry'imyuga ryo mu Kamenge ariryo bita ETS Kamenge. Ndahagira igice ca mbere mu ruhara rw'ivyo bita umuyaga nkuba arivyo electricité. Hanyuma nunguruza mu gice ca kabiri c'iryo shuri nyene bita A2 mu ruhare rw'ibitwa electronique. Ico gihe muri kino gihugu ni ivyo nize, ariko ibindi nabibandanirije hanze. Ego, Jean-Marie Ntahonkiriye, mutubwiye ko mwize mu gisata c'ibijanye no gukora ivy'umuyaga nkuba. Ngira ngo umunsi twobikora ko mwodufasha hano kugira ngo umuyaga nkuba murazi ko ari inkenegwa kugira muzufashirize ababijeje hano kugira ngo bawushire ku rutonde. Na cane ko nakoze ngaha igihe si kinini cane, ariko narakoze muri ivyo nyene bijanye n'umuyaga nkuba. Ariko ndazi neza yuko hari abafitiye ubushobozi ngaha bashobora kubikora. Mbega muhejeje ayo mashure y'intango, mbega muhejeje ayo mashure yisumbuye muri ivyo bijanye n'umuyaga nkuba aho kuri ETS Kamenge, mwarashoboye kubandanya amashure ya kaminuza? Naravyifuza cane, ntivyakunze, kandi uburyo bitakunze byari mu buryo budatomoye, kuko ngiheza aho kuri ishuri ry'imyuga muri ETS Kamenge hari ukuntu mu batanu ba mbere bari bafise bourse, ivyo bita bourse yo kuja kwiga hanze mu Bubiligi. Je rero nari uwa kabiri muri promotion yiwanje, ariko hari ukuntu kumva zitandukanye nkumbura umwe yo kwibaza barondeye uburyo bwose kugira singende. Ukuntu babigize rero nuko hariho ibintu teza gukwiza kugira ngo ushobore kugenda, hari ivyo vy'amanota hakaba n'ivy'imyaka. Nasanze rero bampinduriye imyaka, banyongera umwaka umwe ku myaka yanje y'amavuka. Navyo nagiye kubibona ari uko ntanguye kwibaza igituma batampamagaye mu bandi bateza kugenda, ariko burya baba babonye yuko udafise umuntu ashobora gukurikirana iyo dosiye yawe, udafise umuntu wo hejuru nkumbure yo kuvugira, nkeka arico gituma babikoze. Mugabo ku bwanje nsubije amaso inyuma, novuga ko ari umuhezagiro w'Imana, kuko vyatumye ndondera akazi ntabishaka, ariko kuko nari nzi yuko ncanja vyanse vyo kuja hanze, nashaka kuja kwiga muri iriya shuri ITS.
bushake na butoya nari mfise bwo guhagarika kwiga ariko muje amashuri yisumbuye mufise imyaka ngira ngo itari myinshi cyane kuko umuntu aheza amashuri yisumbuye atarashikana imyaka 25 nari mfise 22 ico gihe muciye muja ku kazi mbega mwatanguriye hehe mwotubwira aho mwaciye muja gusaba ku kazi nsubiyuma gatoya gituma nari muza yuko ku bwanje ari umuhezagiro nuko umuvyeyi wacu je nabuze mu papa mfise imyaka 6 bivuga yuko twarezwe cyane hanini n'umumama wacu Imana imuhezagire yaragerageje yaramaze kwitaba Imana yaragerageje hageza turashikaho twashitse ariko ico gihe yaramaze kunanirwa aranambwira ati harageze gukora urabe ko wofasha barumuna bawe rero ico gihe je urumva ubukiri muto bugifisa gushaka kwiyungura ubwenge n'ibigutera imbere hari ibyo udatahura cyane ariko igituma navuze yuko ari imihezagiro y'Imana nuko iyo nja kuja hanze kwiga sinzi ko byari kugenda kuri barumuna banje kuko ico gihe umuvyeyi yaciye yitaba Imana haciye amezi 3 ukuntu rero naronse akazi ngarutse kuri ico kibazo nuko nafise data wacu yaje ndi mu biruhuko aravuga ati hari ahantu bariko barasatanga akazi hari muri Osibu ati mbe none ntiwogenda kugasaba ndasa nk'uwanka namubwira nti je vraiment ntavyo nshaka kandi simbona naho noshikira Bujumbura ibintu nk'ivyo aravuga toya umuvyeyi rero aravyumva aravuga ati ahubwo ngize Imana genda urondera ku kazi urabe ko umfasha kurera bene wawe ariko nakaronse rero naraje ngenda kuri Osibu nkuko nababwiye nta bimwe bita pisto je navyo nari mfise ariko nshitse ku irembo ya Osibu umwana w'umuhungu imyaka 22 n'itatu gutyo nsanga umuntu acunze ku irembo haba hari bariye ati ikintu ca mbere yamaje ntaravuga n'ikintu na kimwe ngo wowe uvukana na directeur technique ngira ari yabonye yuko mwoba mufitaniye agashusho birashoboka ntavyo nzi sinari ndanamuzi sinari nzi nuko asa ntego ngo ndakwereka hari ngo none urazi ibiro vyiwe ntavyo nzi ngo ndakwereka aranjana n'imbere y'ibiro igitangaje rero je naragize ubwoba ko navuze nti mbe ni na dodora bamubwiye ko hari muri umuntu waje kumuraba biza kugenda gute ndodoye akinyugurura nsanga ahagaze imbere inyuma y'intebe yiwe sinzi nkeka yagira sohoke ati no gufasha iki nijewe imbere yuko ndakubwira n'ibingenzi nashaka mbanza saba imbabazi biramutangaza ati usaba imbabazi umuntu abonye ubwa mbere umuhungu akiri mutoyi ntanamuzi amusaba imbabazi urumva ntiyumva ivyo ari byo ndamubwira nti jewe ntabeshe ati wabeshe iki nije mbwira ninjire ngaha bambajije ko tuvukana niko yanzi yuko iyo ntavuga ko tuvukana ntari no kukubona nabeshe mvuga ko tuvukana acara twenga ati none ugenzwa n'amaki je numvise ko hari ikibazo mutanga muri ko muratanga akazi ntawe mfise ntuma nari ndabe ko nanje mwumpa ikibazo nanje gakora nkarako nogira chance ashiniwe yanyitwariye kwa secrétaire ndakora ikibazo urumva ariko aho hose bari bazi yuko tuvukana naho indani muri Osibu nkeka bari bamaze kwibaza yuko ari umuntu wo muri famille yiwe ego murashitse muri Osibu barabahaye ico kibazo muraronsa ku kazi byarabaroheye ko mwari mukivana ku ntebe y'ishuri atana hamwe mwari bwatangure ni ibiki mwagiye murabona nk'intambamya kuri ako kazi canke nibiki byabaroheye ikintu cyambere cyo cyo navuze yuko nkeka nagendana n'Imana kandi nta nkeka ndabifisemo nuko no kuduga maze kuronka akazi ico gihe ni kamyo ya Osibu twaduganye barandugana banshikanyeyo banyakira neza ariko urumva ko hari hakiri ka kantu bibaza yuko no ndi inshuti ya directeur technique ivyamfashije rero yuko banyakira neza bakanyereka akazi aho nkorera ibiki ariko muri jewe namanze yuko ikintu gishobora kumfasha n'ubushobozi n'ubwenge n'ubushake n'ubwira noshira mu byo ndiko ndakora kugira ngo nuba nkumbure atankunda cyangwa atanyimvamwo afume anyemerera ku kazi ndiko ndakora avuga ati umuntu turamukeneye umva nashizemo ingufu nyinshi ndakora ndamenyera abandi hasanze dukorana neza yego nca ndabananye gutyo
yego mwamaze imyaka ingana gute aho muri CSBU muri ko murakora ako kazi? Nahakoze imyaka 3 mu mezi 6 ya mbere nagize amahirwe baca bangira chef d'équipe twari dufite ibintu byo gukora amasaha 28 tukuranywa amasaha 8 ico gihe rero haba ariho chef d'équipe araba ivyuma kuva ku ntango gushika ku iherezo n'abakozi mu nyuma y'amezi 6 niho bangize chef d'équipe ndaba chef d'équipe ndabandanya ndakora ariko nkuko nakubwiye intambamye ikintu cangoye cyane nuko ico gihe umuvyeyi yaratanguye kuruha yararemvye aja mu bitaro ngaho kuri Wakarede nanje ndi Gitega naho ngitangura akazi hariho vya bindi bagira yuko imbere yo kusinya contrat ubanza kumara amezi 6 niba ari 3 menga nata yari 6 ariko je nagize imana nyuma y'amezi 3 bari bamaze gushimira ivyo nkora baransinyisha contrat ariko umunsi nsinya contrat umuvyeyi yaciye yitaba imana bukeye babimbwira rero urumva naheje gusinya contrat ndacanganye ikigwa ntarinzi ivyo nkora hariho abantu bo mu muryango nyene babona mama bari ino baca barabingiramwo ngaha CSBU barambwiye umuvyeyi barampa ideni kugira ngo nshobore kugira ibyo kumushingura ibintu nk'ivyo ariko muri ico gihe mumaze gukora ako kazi mwarahagumye canke mwavuye bigenda gute mwakoze inyuma y'imyaka 3 naciye nsaba akazi ngaha muri radio television nationale naho ningira imana ndakaronsa ncampera hariya kuri emetteur hariya kuri antenne ibya byuma birungika amasanamu n'amajwi yego hagati mu gihugu nakora na rivuze umwami Deo niwe yahatwara ico gihe umengani wakina hatwara yego hanyuma ndahamara igihe gitoyi mu nyuma ncanimukira ngaha muri ibyo bita energy muvuye muri CSBU ishiramwe risanzwe riraba ivy'amakawa mugabo byose byari ibikorwa byo buhinga nko mwizo buhinga muri mashuri yisumbuye mushitse kuri televiziyo y'igihugu mushitse muri kijya gisata kirabe ivy'ivyuma birungika amasanamu n'amajwi mu ntara zo hagati mu gihugu byaraboroheye muvuye muri iryo shirahamwe guca mumenyera akazi ko ngaha muri televiziyo y'u Burundi? Sinovuga ngo biroroshe cyangwa byaranyoroheye ko mutera ariko nkuko mubizi naho woba uzi ibintu iyo utanguye mu ishirahamwe rishasha urafata umwanya wo kubanza kumenyera ingene bakora kumenyera vya bivyuma vyaho ingene vyubatswe ivyuma byose ntivyubatse kimwe ingene bikora no kugira rero imigenderanire nabo uhasanze rero jewe nkuko namye nabivuze kare nanye nzi yuko ahantu hose ngize imana nkaronka akazi ntegerezwa gukora uko nshoboye kose kugira ngo ndabimenye n'ingoga kandi ndabe ko no bikora n'ubwira ubwitonzi ntivyangoye rero cyane kuko warize ibintu by'ubufundi ukaba unavyitaho ntibikugora kumenyera ibyo uteza gukora. Muravuze yuko mukihashika mwasanzwe witwa Deo rivuze umwami nk'umuyobozi ngira ngo yaratwara ico gisata mwari mukoramwo mbega niki mugifise ku mutima avuga ati nigiye kuri Deo rivuze umwami nk'umuntu twakoranye twamaranye imyaka ingana gute muri ako kazi n'ico gisata? Biranshimishije cyane kubona mbaje ico kibazo kubera ko ahantu hose nagiye nca ndasubiza amaso inyuma kenshi kandi aho nciye hose ndagerageza guhakura icigwa haba mu by'ubuhinga haba mu imigenderanire no kubana n'abandi canke no kuraba n'ingene abantu bategeka bo bategeka canke bo batwara rero mu bantu nari mfise ku mutima nifuza gushimira harimo rivuze umwami Deo igihe mperuka ino hari mu 2011 sinagira amahirwe yo kumubona ariko ndanasubira inyuma mugase navyibagiye ivyo rero bimbajije ejo bundi narabajije ndi ngaha nti mbe rivuze umwami Deo bakihari bati ni hari ndavuga nti hasha ndagize imana reka nzomurondera ko nguma mvuga nti hari ibintu nguma mbona umenga nyene ni bitangaza vy'Imana kuko amatwi nsumira ariko yaragiye muri retraite umwaka uheze ariko hari ukuntu akihari yasanze naho navuze nti nkumbura Imana yashaka ko ndamubona kugira ndamushimire kuko n'umuntu nabonye yicisha bugufi ya twara
yisunze naho urana abakozi haraba ingorane zitandukanye naho zo bizumuhira zitajanye n'izo ku kazi n'umuntu yumviriza n'umuntu yahanura n'umuntu ntigeze mbona duza ijwi wakankamira umuntu kandi nama mbona ashika ku kazi ku gihe jenshi ndavyigiraho rero nanje napfuma mvuga nti nimba ntegeza gutonda uno munsi ngira uko nshoboye kose ndahashika hakiri kare namurabira ko kenshi rero nararusa akanya kumubwira nti vraiment ugiye iyo ukiriko kumwe n'umutegetsi hari ibintu bikugora kumubwira na cyane cyane hari igihe wumvira uti ndamubwira hava yimvira ngo hari ikintu nshaka gusaba promotion cyangwa nshaka gusaba ikindi ariko ubu unavuze nti ko ndonsa akanya kubimubwira atakiri inyuma no bimubwira urakoze rero kumbaza ico kibazo niwe rero nashimiye cyane muvuye rero muri ico gisata kije no kurungika amasanamu n'amajwi mu ntara zo hagati mu gihugu muciye muja mu kindi gisata kindi ca hano kuri televiziyo energie hoho byagenze gute mwashisanze bande mwavyifashemo gute ntivyabagoye ico gihe twatumaze kumenyera kubera ko uri hariya kuri emetera hari yepfo no ngaha ureka gutonda ngaha ari kurahaza habaye nk'ibibazo ngaha twaraza tugafasha urumva rero kwabaye nko kuyimukira gusa ariko mu bikorwa twari tujejwe nta gishasha kinini cari aho hose none ko mbona imyaka ariko iratera imbere mwari muhejeje ku ishure muratwara ubwo buzi bubiri ntimwari mwiyumvire kugira urugo oya kubera nkuko nababwiye umva ukuntu byari byagenze umuvyeyi yakitaba Imana nkaba nari mfise n'umuntu banje musanzwe je ndi umuhungu wa mbere ariko ngira gatatu imbere yanjye hari abigeme babiri bahagaritse amashuri kubera ingorane igihe umuvyeyi yitaba mu buryo cyagihe cibiza vyaza birashikira 2022 n'ahandi byari bigoye yuko abana babandanya ku ishuri rero bakuru banje ntibabandanije suko batari bazi ubwenge ariko ni kubera izo mvu rero jewe maze kugira ayo mahirwe yo kuja mu ishuri nkabandanya nari namaze kwishiramo yuko nzokora ibishoboka vyose kugira ngo barumuna banje bige ico gihe rero urumva yuko nari mfise aho ntegerezwa kuraba kurihira amashuri na cyane kubabera urugero kugira ngo ntibahave baje mu bintu bibasamaza muravuye rero muraja mu mahanga mbega mwangi mu mahanga ryari byagenze gute kugira ngo muve mu gihugu cy'u Burundi mugende mu mahanga Nouvelle-Zélande mbere ko mushika no muri ico gihugu ca Australia ntibyari byoroshe kuri jewe kugira ngo niyumvire gusohoka mu gihugu kuko kubera izo mpamvu nyene zuko nari mfise abo tuvukana bampanze amaso kandi uwunkurikira we yari ariko yarahejeje aha kuri itesi muri ibintu bita ngo ni génie civil yari yamaze no gutangura stage ariko igihe habereye zijya ngorane ingene no vyita 1993 urabona ibyabaye inyuma yaho bagandaguriye ngira ngo baratwara ico gihugu cy'u Burundi igihe ivyakurikiye ku ishuri ryisumbuye mubizi sinakurirwa ndabigarukako naho yari hariya hejuru kuri ITS ariko bose bari bafite ubwoba abanyeshuri bafite ubwoba eka na twebwe twari dufite ubwoba kandi je mu buzima nari njejwe twaraduga ruguru ku mantene za inanzegwe n'ahandi hari hageze aho niyo uduze utumva yuko uza gushika amahoro kugira ngo inzira mavuga ati mbega ninagenda ndagaruka sinashikayo bizokunda ko nsubira mu gisagara ibintu nk'ivyo bica rero bivana n'ukuntu twagiye tuva mu makaritiye tuja mu yandi kubera bya bintu byaba mu makaritiye bakazibira amabara n'ibindi byose rero kubera ko nakuze mu bisanzwe ndi nk'umuntu sinovyita inyakamwe ariko nta sekre y'abantu bagenzi benshi nari mfise nta bantu mwakunda kugendana bya bindi bivuga ngo urahejeje akazi ngo ugiye mu kabare canke ibintu nk'ivyo ntavyo nari mfise kubera kurumva byari bimpanze gukora akazi no kwiyokipa no gufasha abo bene wacu kwibaza ingene bazoba nca nsanga rero ni nkaho ndi nkagati mu mazi kumaga kisenga ariko muri ico gihe abo mwakorana nta numwe yari wafata nk'umwizigirwa kugira ngo mu masaha atari y'akazi nko kukagoroba muganira ingene umunsi wagenze
ego muri ku gacupa canke muri ku kiyago gisanzwe? Novuga ko ta benshi nari mfise kuri urwo rwego kuvuga ngo reka duhure n'abantu usangira agacupa hano hariya. Ikintu cari caramfashije cyane cyane nuko nk'igihe ivyiyumviro vyambanye vyinshi, ikintu najamwe yari sport. Byanashika rimwe nkataha saa sita, urabona ko hataraza byo gukora gushika saa 9, nkataha saa sita nkaca nja muri sport kugira nduhurire umutwe imbere yo kugaruka ku kazi. Ntagende mu bintu vya karate, byanamfasha cyane iyo ivyiyumviro vyambanye vyinshi, ibintu nk'ivyo. Mu bagenzi naho yego naragira abagenzi tukaganira bikeyi, hari nabo twakorana wasanga tuganira, ariko ugasanga no mu mukorana aragiye bagira ivyago. Hari nk'umuhungu twakorana yitwa ko natwara muri section yitwa Hermes, ikirundi sinagibukanya, nawe yitavye Imana mu buryo butumvikana hajya kumusaga. Muri ico gihe rero ngiye ndabona nkumva uwundi abandi narinzi babagenzi hariya ngo bapfuye, ahandi hari nanje ntangura kugira ikinya ibintu nk'ivyo. Rero navuga nti hamwe nopfa na wa muryango uzarupfuye ko bari banjije bazejewe bizeye kuri jewe. Ndavuga nti rero reka nanje ndabe ko nokunguruza nkumbura Imana ibishatse, nogira ico mvamwo canke ico ndonka ngashobora no kubafashirizaho no bandi mu gihe Imana yo bakingiye. Niko nasohotse, ariko urumva ko nasohotse bitanyoroheye, mvuga nti mbeba basigaranye nde bizogenda gute. Muca muja mu gihugu kihe mukiva mu Burundi, mwatanguriye hehe ubuzima bwo mu bihugu byo hanze? Uko byari bimeze kubera ko jewe nkuko nababwiye nta bantu nari mfise bomfasha ibintu byinshi. Naramenye yuko hari abanyeshuri bariko baragenda kwiga muri Cameroon. Nca niyumvira nkumbure nanje ngiye nk'umuntu ashaka kurondera ingene nabaho hariya byo kunda. Niho naciye rero ubwa mbere, ariko jewe nshitseyo kumwe namye ndababwira ko naba ndi jenyene, naciye ndondera ahantu homfasha kubaho. Ariko ncangira Imana ndonka kuri centre nk'iyi nka RTNB ariko yo ni ya Cameroon yitwa CRTV, ngo ni Cameroon Radio and Television. Kugenda nyene rimwe nakugira Imana ibiri kumwe n'umuntu ubaza yuko guha karaka canke hari ikintu, hariho formation bariko baratanga. Ncandagenda nsaba yuko, ariko ni twara nk'umuntu w'impunzi, umuntu adafise ikintu na kimwe. Ngira Imana no muri hase baranyakira, ndagenda kuri iryo shuri baranyemera, banyemeye ncangira formation muri ibintu byo babyita maintenance, nzi ko babyita gusanura canke gusana ivyuma biba byikoreshwa kuri televiziyo biba bifise nk'ingorane kugira ngo bisubire gukora. Muri ivyo vyuma nyene bita ngo ni audiovisuel, byo kwerekana by'amasanamu. Ndahiga iyo myaka 3 heza. Ngira Imana umuntu yahigisha yari afise akantu k'aka societe kiwe privé, ashima ibikorwa nakora ahantu n'ingene bishobora kwishura, acarama akazi. Ngira byaraboreye ko mwari musanzwe mumenyereye bijanye n'ico gisata co gutuma tumanako amakuru. Yego burya ibintu umuntu yiga ku ishuri iyo bikurikije ukabikurikirana biragufasha nka fondation nk'umushinge. Dufate umushinge w'ibindi ushobora gukora. Niko vyangendeye rero, ntivyangoye cyane, ariko muri jewe namanzi yuko nta handi njeje ubukiriro atari ubushobozi kugira ngo ushobore kugira ico nkora, kugira ngo ico nimarire. Aho muri ico gisata mwariko murakoramwo muri Cameroon, ngira ngo agashara kari kifashe gute? Byaraborera kubaho hariya ko ari igihugu usanga cari ijyambere mukigiyemwo, byabagendeye gute? Ubuzima bwabo mwabo bwagiriye gute bwa mbere? Ntivyari vyoroshe na gatoyi kubera ko hari abantu amaze kubona yuko uri nyakamwe, bivanye nuko bameze arashobora kukugirako. Je rero naho naronse akazi nitwa ko njejwe ako gasosiyete yiwe, narabona amahera twinjiza n'ayasohoka, ariko hageze guhembwa akampa igice cyangwa akampa icakane washaka, ati ibindi tuzobivugana. Akumva ni kubera ko yabazi yuko ataho witwara. Je nkamubwira none ko mbona twinjiza amahera menshi kandi nkanje nkabafise ingorane,
ngoya ngo mfise ibindi ngo nzokubwira byamara ukuri mwari nyene mu gihugu nuvuga c'ubuhungiro kitari igihugu c'iwanyu kugira ngo mwaragerageza kwicisha bugufi kugira ngo mubandaye ako kazi naho ako gashara bakabaha ibice cyane cyane kandi noneho jewe ukuntu namye nshaka kwitwara mu buzima kwicisha bugufi namye ndabishira imbere kuko waba urenganijwe cyangwa utarenganijwe iyo wicisha bugufi birugurura indi miryango rero jewe navuga nti sinza guharira n'umuntu akazi nakiwe naho noba ntabishimye icyo mfise nokora no kumubisa tukabana neza ariko niho naciye ntangura umva nariko ndakura ntangura kwiyumvira bya wa mugambi nari so kugira urugo ndaraba hondi nkabona umenga ibyongora niyumvira kunguruza rero niho nahavuye nja muri Nouvelle-Zélande ego muri Nouvelle-Zélande muhashitse byagenze gute mwahabonye gute ubwa mbere byari ibintu bikomeye gose kubera ko n'icongereza twaragwaza gacu usanga rero naho ushikiye ntuhazi kandi je nta numwe twatuzinanye hari urumva rero ni bimwe nguma mvuga yuko ari Imana iba yashatse guhezagira ntibyanyoroheye na gatoya iminsi ya mbere ariko mvuze ko byagenze byo birebire gose iki kiganiro ntivyokwirwa ariko majambo makeyi nagize amahirwe hariho umuntu yaje gutembera ahantu nashikiye ahantu hashikira abantu nyene bakeneye bakorondera ubuhungiro niko navyita aza avuga igifaransa turavugana niwe yaciye atangura kunyereka mfasha ati aha muntu abitwara gutya bigenda gutya yego Chuti mwariko muradukurikira ni hano dusozera ikiganiro cacu igice ca mbere tubatumire kuzokurikira igice kigira kabiri aho tuzomenya ubuzima bwa Jean Marie Ntahonkiriye aho mu mahanga aho yagiye kubandaniriza ubuzima bwiwe